Ndabaramukije abakunzi ba Ruku Media, ndabaramukije mwebwe abakunzi b'ibiganiro bitandukanye mushikirizwa na Ruku Media, cyane mwebwe abakunzi b'ibiganiro vy'inkino, abakunzi b'ibiganiro vya midweek, cyane ko uno musi turi muri midweek. Muri midweek twagarutse muri basketball, tuje novuga ngo kurabira hamwe amakuru nk'ayo kwavuga muri basketball. No musi ni ABL State Basketball League 2026, ni phase retour igiye gutangura kuri uyu musi wa gatandatu, igerekerezo rya 16 ukwezi n'ukwa rusama cyangwa kwezi wa gatanu mwaka wa 2026, aho azoba hari inkino ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana. Azoba ari indwi igira 12 canke indwi ya mbere muri phase retour ya ABL. Tuzoba turiko twagarutse mu munezero wa basketball. Ni nuvuga ngo ni na phase retour izotangurirwa n'urukino rukomeye cyane El Clasico hagati y'umugwi wa DYNAMO ndetse n'umugwi URUNANI. Ni nuvuga ngo ni calendrier ya phase iba hanverse muri phase retour, ni kurya nyene bisanzwe bimeze n'ubu niko bizobandanya. Indwi ya nyuma muri phase ica iba indwi ya mbere muri phase retour. Nuko uno musi amakuru tuza kuganira ko ni ingene imigwi iri kuritegurira phase retour. Inyuma ya phase nuvuga ngo yaje kuba ibamwo ibitari bike, imigwi yaje kuba yigenza neza itari yitezwe. Hariho umugwi wa Kenya waje kuba nuvuga ngo uba surprise yari muri saison ya ABL. Ni umugwi warumenyerewe uherutse uba mu bibanza bidashemeye, mu bibanza by'inyuma. N'ikimenyamenya nuko kugira ngo ushobore gukina uno mwaka yabanje guca muri barrage, urumva ko bitaje kuba biyorohera mu myaka iheze, ariko ubona ko ni Carne iri kuragaruka ku bibanza by'imbere muri basketball yo mu Burundi murantunga. Nuko hari n'imigwi yaje kubitsinda. Umuguru nani waje kubitsinda DYNAMO, bavuga ngo abantu benshi batari babyiteze. Ni phase yaje kuba ibamwo n'ibintu bitari byiza, amakete twaje kuba tubona ku mpande zitandukanye, imigwi yandikira abakinyi, bandikira imigwi yabo, imigwi yandikira iyindi migwi, imigwi yandikira Febabu yandikira imigwi. Nuvuga ngo amakete menshi ku mpande zitandukanye muri phase retour. None biriko bigenda gute? Nivyo tuje kurabira hamwe mu migwi itandukanye bariko baritegura. Turaza guca nkuko mubona turi kwijabe, turi kuri tanga yo kwijabe. Umuguru nani bariko baragira imyimenyerezo, niho twaje kuba tuza gushikiriza kino kiganiro hano kwijabe. Tuza kuganira na Elvis Akizimana. Umuguru nani atubwira ingene bariko baritegura, mbega hari abakinyi azoba bongeramwo. Hariho umukinyi umwe tuzobona tutabonye muri phase ni umukinyi ariko yarasanzwe ari ngaha nyene, yaramaze igihe ariko aragira imyimenyerezo. Umuguru nani ni umukinyi akiri muto, abashoboye kuduga mu ntara y'Amakamba. Nibaza ko mwashoboye kumubona muri Zanzibar Games. Tuvuye hano mu mugwi URUNANI turaza kuja mu mugwi wa DYNAMO, naho nyene bariko baritegura inyuma yo gutsindwa Clasico muri phase bashaka gutangura phase retour ariko baratsinda. Tuvuye muri DYNAMO turaza kuja muri Carne, twayivuze ko yabaye surprise ya phase hariya kuri park niyo bagira imyimenyerezo yabo. Tuzakuba turi kumwe na Arsene Furanzima, nibaza ko tugganira ibitandukanye mu mugwi wa Carne. Tuvuye muri Carne cha twinjira ku Mutanga Side muri REMESHA, aho turi kumwe na coach Bitagoye. Nibaza ko umugwi wa REMESHA numwe mu migwi waje kuba uba udeseva. Nuvuga ngo abakunzi ba basket bari biteze ko n'umugwi wa REMESHA uzogumana vya ibanza vy'imbere mu kibanza ca gatatu nkuko vyaba, ariko uno musi baje kurangiza phase bari mu kibanza ca gatandatu. Urumva ko ari ibintu bivuga ngo bidashemeye ku mugwi wa REMESHA. Turaza kurabira hamwe ingene bariko barategura ino phase retour, kandi cyizere ni cyose ko bashobora kugaruka muri bya bibanza bine vya mbere. Tuvuye muri REMESHA turaza kuja mu mugwi wa TIGERS hariya ku mugwi nyane baginira imyimenyerezo. Tuza turi kumwe na coach Olivier Ndayiragije canke Dumbo. Tuvuye muri TIGERS twaja kuja mu mugwi wa Rezipo hariya kuri terrain parquet, nabo nyene niyo bagirira imyimenyerezo. Turaza guhereza mu mugwi wa GYMKHANA gym, aho turi kumwe na coach aho Bitagoye, nawe nyene aza kutuganirira mbega bariko bategura gute phase retour. Nabamenyereza bose baza kubatubwira umwe uko bariko barategura phase retour. Reka rero tugaruke hano kwijabe, aho turiko turabashikiriza kino kiganiro. Tubanze twegere witwa Elvis Akizimana atuganirira mbega bimeze gute mu muguru nani. Reka tumwumvirize. Nuko murategura phase retour, phase yaraheze. Muri rusangi ni gute mwapresse phase mu muguru nani? Bon, phase twebwe ku bwacu tubona yuko yagenze neza, kubera objective twari dufise niyo twashitseko. Bashaka gukina ama match yose, twagerageza kuba meilleur chaque match. Nibaza ko ibyo byabaye ku buryo turinda duheza tudatsinzwe urukino na rumwe. Rero kubyo wanje nibaza yuko no kubanyarura bose ko yagenze neza phase. Ego muri phase match ya nyuma mwaje mu gwa DYNAMO, mwashaka gutsinda mu gwa DYNAMO. Nibaza ko mutara bafavori cyane imbere yuko match itangura.
ni yasoke yahabaye mu Burundi. Bon, si match yonyene nibaza ko kuva tugitangura saison ngira namwe twivuga kenshi urunani bari banyakumenga ni equipe yaheze baravye amadepa yagiye araba babona abana dufise ama pronostic ntiyari ya notre faveur nibaza yuko n'ama media menshi nabona kumengo bavuga yuko Dynamo iri hejuru yacu mugabo twebwe effectif twa dufise twa turi confiant yuko dushobora gukora ikintu ciza rero twagerageje kwadapta philosophie yacu kuri ya equipe dufise nibaza yuko ahanini vyagenze uko ni equipe iri mixed irimo aba jeunes bari athletic irimo nabo bavuga bari experimenté bafite experience abakinyi bakuze muri basketball pana mu myaka nyene muga pana cyane rero tugeze kugira iyo ntuzenya nibaza yuko ari byo byatumye tugira resultat nk'ijya chaque match twayitegura ukwayo dufite game plan hama nkibaza yuko ndi satisfait kuko byinshi nateguye nabo babitegura hamwe kandi barabikurikije nzo gushobora gutsinda zya match kujyanye ata kumvikana gwari donc ni ibintu byiza cyane ku buryo mbona yuko aba bakinyi mfise ico tuko turashaka kujako ihangiro dufise bariko barayitumbera rero nibaza yuko yari plan twari dufise pour chaque équipe kandi ça a marché à 80% 90%. Ego. Ni equipe yatanguye ifise abajene benshi bavuye muri equipe B. Turavye histoire mu URUNANI mu myaka iheze ama equipe yagira soka igatwara ibikombe hanze ya zone 5 n'ibindi. Bana ko yarigizwe hanini n'abakinyi bavuye muri formation yabo muri equipe B URUNANI. Uno musi turashaka ku expectinga mu myaka 4-5 imbere turavye abajene mufise ko URUNANI ruzarugizwe n'abana bavuye muri academy. Cyane gose nibaze ko abantu bazurunani barabizi. Dusama kategori kuva sigorwa kuri 10 ans, 12, 14, 16, 18, 20 kandi n'abana bazi umupira babangaha twe dukora entraînement 17h hari aba bakuze avant undi musi bagasanga indi kategori donc turagaza guma dukoresha bajya abana kugira ngo mu myaka iri imbere abari bo bazoshobora kuza baserukira equipe rero naba dufise uno munsi urabona yuko baracari bato bariko bashaka kuganya experience kuyo mu myaka 4-5 iri imbere bazara abantu babushitse bazara banashaka gupota equipe kure hamwe n'abato yabo bazoza inyuma zo kuma dufise equipe iri jeune kandi ishoboye competitive. Ego phase retour muko mwiteguye gute? Bo championnat mbere nuko murabizi iyo equipe isinze abakibaba benshi no munsi urani baza yuko dufise cible twebwe l'équipe à battre no munsi turazi yuko imigwi yose iza ishaka gutsinda URUNANI umugwi wose uvuga uti twewe ushaka gukutana n'ubwa mbere nta numwe azoba dushigikiye ça c'est sûr toute la phase retour rero turazi yuko ivyo byose biduha inguvu twebwe biduha inguvu kubera deja dutangura ukuntu rukomeye ukuntu rudasanzwe benshi bavuga yuko araba amajustement match ya mbere twakinye gala match ya phase aller ndazi yuko bazogerageza kwiyajusta par rapport y'ibyo twakinye natwebwe turafise ibindi bishasha dushaka kongeramwo bivanye na effectif nyene dufise ko hari abazogenda barahinduka hari abatazokina bari mu bihano mugabo ndazi yuko imyiteguro tugiye gukora ubunya turavye anje ihari nibaza yuko izo imyiteguro iri ku rwego hejuru ku buryo tagerageza kumanuka ahubwo tumentena canke tukarushirizaho ivyo twakinye muri ya fazale. Ego hari abakinyi bakinye muri fazale tutazobona muri phase retour canke bashasha batakinye muri fazale tuzobona muri phase retour. Bo no haro umwe atakinye muri fazale azokina phase retour. Bon haro n'abandi bari mu bihano batazokina notamment Malik na Yves ama match makeya mugabo nta binshi zokongerako nabo nyene dufise kandi baza yuko rythme bariko ni nziza cyane ku buryo ntabwo badufise abiranforsheje abagize iki mugabo twebwe turi bien avec effectif dufise turi bien. Uwo mushasha tuzobona twabushaka kumumenya ngira ngo yarakinye makamba umuhungu yitwa Jacques nibaza yuko niyo yongeye kuri effectif yacu kugira ngo ashobore kuzokina. Bon imyimenyereza ariko arayikora tumaranye kinini ko arayikora aho jusqu'à yose ntanigeze mugabo nibaza yuko naho nyene tuzongongeramo kuri effective kugira ngo ashobore gukina phase retour. Prosper yaragiye nibaza ko azosubira kugaruka muri phase retour canke Prosper ibintu yagiyemo ni ibintu bikomeye cyane bijanye n'ishure giwe turamuha umwanya wo kugira ngo abitegure ari calme hama phase retour
arizo bigeze hose azoyigira mbwa ndazi ko azogaruka ça c'est sûr. Match ya nyuma iyo match ya mbere ya phase retour mu contre Dynamo mwari batsinze muri phase nibaza ko muzogenda gukina muri abafavori cette fois. Non. Twende iturabafavori no barabona bakifata yuko umengo turi hasi papo yabo mugabo twe biraturyohera kubera ni vyiza yuko ugendera hasi abandi baba hypinza kwaduza hejuru nta nakimwe mugabo twege ikenewe cyane nuko duzi ico dushaka gushikako ivyo abandi biyumvira batugira abafavori upa twebwe dufite objectif imwe no gutsinda match twakina urukino rwiza hama tugategura ibikurikira rero kuba favori upa twebwe objectif ni hinduka ni kugenda gukina urukino rwiza tugashobora gushika kuri objectif dufise. Ndabashimiye nanje murakoze. Yamuje ko mwumva ivyo mu mugurunani ingene bimeze umva ko nta ramforo nyinshi baje kuba abazana nta nizo biteze umva ko Prosper Muhiri aragiye ariko uko biri kose ashobora canke ategerezwa kugaruka uko bishikirijwe na Elvis Akizimana umva ko umugurunani ntabwo bari favori ntabwo batari favori bo objectif ni izonyere mwumvise Elvis Akizimana arashikirije. Reka tuve mu runani tugende kuri entente sportive aho tuje kura mu gwa Dynamo nabanye n'imyimenyerezo barayirembeje bakora tegura phase retour bari desi no gutsindwa n'umugwi w'urunani muri phase bariko baripfuza novuga ngo gutsinda muri phase retour ntibizokorana buke ikindi kiyo kiravuga nuko muri match ya nyuma muri phase urunani na Dynamo haje kuba haba imishwano hagati y'abakinyi batandukanye uno musi haje kubasohoka ibihano vyafatiwe novuga ngo abakinyi Karabona Clement Kongoro mu wa Dynamo yahagaritswe inkino zitanu atariko arakina Mariki Ngenzahayo Hunco wo mu mugurunani nawe nyene inkino zitanu Yves mu mugurunani inkino zibiri umva ko yaba Yves yaba Mariki yaba Karabona Clement ntibazoba barimwe mu rukino wo ku munsi wa gatandatu. Reka Joris mu butima atuganirire bitare bike ku myiteguro y'umugwadina. Twamaze kurangiza phase ari muri saison hagirere ya ABL no tugiye gutangura phase retour muri no tugiye gutangura phase ari muri rusangi mu Dynamo yagenze gute? Novuga yuko hariho ivyo twari twateguye byagenze neza hariho n'ibindi bitagenze neza mugabo nivyo vyiza nico gituma ariyo phase retour tukaba twibaza yuko tuzogerageza kubikosora mugabo muri rusangi nk'ibintu ndabaye satisfait kwera aba coach hari gihe uraba bon hari abantu baca bibaza ku kibaza mugabo hari ibindi bintu byinshi biba byakoze notamment nka statistiquement naravye twabaye la meilleure défense ivyo ni ibintu cyane gose duhora dukorerako ndavye ama statistique naravye muri 12 clubs zose nitwe twagize la meilleure défense. C'est vrai hariyo n'ibindi bitagenze neza attaque hari bitagenze neza ku kibanza ivyo byose nivyo nibaza yuko tuzogerageza gukosora muri phase retour kugira dushobore kuraba ko twoja muri big four kugira twatame n'ama playoff turi satisfait no mu mpande zose. Mu bitagenze neza nyene naza ko kimwe mu bintu biranga umugwa Dynamo ni muri kino gihe muri basket ni no rivalite hagati na Dynamo bashogira defeat contre urunani naza ko ari mu bintu kimwe mu bintu bitagenze neza muri phase nabyo kire gute. Ego cyane bon nkuko kwera ivyo turondera sitwe twenyene naho twavuze urunani hariho n'indi migwi kurigenza neza notamment Kern hari imigwi inyuma hari imigwi kwiri renforcer muri phase retour tubona yuko nayo nyene kwirondera ivyo bibanza nibaza yuko c'est vrai hariho une rivalité entre Dynamo et urunani mugabo sinovuga ko ariyo migwi yonyene hariho n'iyindi hariho n'andi match twatsinze mugabo tukayatsinda difficilement ugasanga tuyatsinze difficilement uko twabiteguye atwereko vyagenze. C'est vrai la défaite yindi nkuko wabivuze kuri match y'urunani yaturyoheye nibaza yuko tuzogerageza turabe yuko twokosora kandi niyo match tuzohera ko muri phase retour une semaine itazoba facile kuri twebwe ko urumva ajya mu match twahereje ko match ya REMESHA aho nyene twayitsinze urunani rwarashoboye kudutsinda ubu rero tuzohura nabo muri la première semaine une semaine itazoba iri facile nibaza yuko l'équipe mugabo en soi tuko turitegura hanyuma turabe yuko twotanga ama resultat meza. Ni igiki tuzobona muri Dynamo muri phase retour tabanye muri phase nibaza yuko muzobibona sinovuga ibintu bi technique ngaha nibaza yuko nanje ndabivuze gutyo anye biroroshe nibaza yuko ama resultat umuntu yabonera ku kibuga ivyo novuga ngaha ndashobora kuvuga ati mwiyatande kuri buga cyusanga dutanze ivyo nari nifuza canke dutanze ivyo nari nziga ko tutanga
mugabo ico no bemera cyo nuko turiko turitanga ko dushoboye kose kugira dushobore kurangura ivyo twiyemeje. Nta bakinyi bashasha tuzobona nta mahaforo mu mugwa Dinamo muri phase retour ahari. Ico honye nibaza yuko bazobaho kubera uravye playoff kujya amategeko avuga yuko dutegerezwa gukinisha 5 joueurs. Bon, naho mvuga playoff naho ntarashikayo. Mugabo nico turiko turarondera kuja muri Big Four kugira dukine playoff. Ko baravuga amategeko yuko dutegerezwa gushiramo 5 joueurs. Hanyuma imbere yo kushiramo 5 joueurs utegerezwa kubisa abayitranje batatu muri phase retour. Urabona yuko twe gushika ubu dufise umwe nibaza yuko turiko turarondera gauche à droite turabe yuko twoshobora phase retour kushiraho abo bayitranje babiri umwe cyangwa babiri hanyuma turabe yuko twoshika muri playoff nabo bayitranje bashasha baje bamenyere hanyuma turabe yuko tuzorenforce muri abo batanguye kumenyera. Nibaza yuko muri phase retour muzobibona sinon les ajouts nibaza ko tuzozikora. Kuri match yo ku munsi wa gatandatu twitegiki abafana b'umugwa Dinamo bitegiki kuri match ya contre Urunani. Abafana barabizi vraiment match y'Urunani yaba match yari yo yose naho tuvuga Urunani twamatuza tuje kwitanga twama match tuyakina nka final. Déjà mu objectif ya Dinamo nkuko wavuze yuko Dinamo ari club yama irondera kuviza loin kandi c'est vrai kiya kibanza turiko simaza kugidushimisha cyane. Ubunye cyo twiyemeje no kurondera nkuko twamye tubigira tuzokwitanga ko dushoboye kose kugira dushobore gushika ku kibanza twifuza. Mu mugwi wa Dinamo uno musi ni defete zabaye ni twabonye habaye ibyo kugabanya abayitranje mu mugwi wa Dinamo muri rusange mwapressa gute phase mwayibonye yagenze gute muri basketball muri rusange? Je kuri jewe nibaza yuko nkuko navuze hariho ahantu ndi satisfait naho ntari satisfait muga muri rusange je novuga yuko à 65% nibaza yuko ndi satisfait. Sinon turafise une équipe yaba joueurs bamaze igihe kinini harimo n'abana twadugije muri division B bataribonekeza kuri izo mpande ndavuga ati iyo combinaison entre bashasha n'abakera ntiragenda neza mugabo nivyo niko kazi kacu kandi dutegerezwa kugerageza gufatisha neza iyo cohesion tugashika muri phase retour tugashika muri playoff bamenyeranye. Donc nibaza yuko nico kiri mu bintu ntari satisfait cyane mugabo nibaza yuko nzokorera ko muri phase retour hanyuma akaboneka une cohesion entre les nouveaux et les anciens kugira twantame playoff bose bamaze kumenyerana cyane neza. Objectif ya Dinamo ikibazo cyanyuma ni yahe muri no phase retour? Objectif objectif ya mbere ya Dinamo ya mari guheza Big Four kwera ikintu tugwanira twese turabizi yuko ni playoffs nico twese turarondera. Objectif ni gushika muri Big Four mugabo kuko navuze c'est un club qui vise toujours le top. Nibaza yuko aho onyongira muca munahura ama match yo muri retour twebwe nta dry rero dufise tuzokwitanga zose uko bishoboka kugira dushobore kuraba ko dushobora kuzisinda zose kubera nta dry rero turavye club Urunani gushika ubu nta defete ifise urumva dutanze defete yindi kabiya kabiri bazoba nkuko bizoba bisa nkuko bazoba bariko baradusiga. Donc nibaza yuko nta dry rero twama match yose muri phase retour tuzoyakina nka finale. Turagushimiye cyane. Murakoze cyane gose. Ya nuko tuve muri Dinamo tuve muri Entente Sportive tuje kuri terrain parquet tuhasanga witwa coach Arsène Furanzima umwe mu bamenyereza beza dufise no munsi hano yaje kuba afashe no mugwa Kerne kuja mu bibanza bitatu bya mbere aratuganirira bitari bike nibaza ko mu miseze mwarumvise amakuru avuga ko ashobora kuja mu mugwa Dinamo byo byose araza kubitwishura ko bega umugwa Kerne umuteguye kuzana abakinyi abahe ni umugwa Kerne byavuzwe ko ashobora kuzana umukinyi yitwa Cedric Sangirazwe mu mugwa Remesha ariko yaje kwatubwira ko bitazokunda bamaze kuzana Patrick PDD yahoze mu Urunani yaciye mu mugwa Rezipo uno munsi abaza kwashika mu mugwa Kerne urumva ko ni China gaje kwiyubaka kandi bakiyindiriye n'abandi nko muza kubyumva kuri Arsène Furanzima muze tumuvirize ko mwategura phase retour muri hano mu mugwa Kerne naza ko ni phase yagenze neza bon abantu ko babibona sinzi ko indani muri Kerne ariko mubibona ingene phase yagenze ngo tubwira uko indani mu mugwa Kerne mubona ingene mwapresse mu phase ya Kerne. Novuga yuko phase muri rusange natwe twavuga yuko yagenze neza kuko nibyo turasaba match twatakaje ariko novuga ngo haracariho akajyo kanini ko gukosora twarashoboye kwipositiona neza na cyane cyane ko twari dufise abakinyi bakiri bato benshi bagiye bariga bagenda barungura ubumenyi progressivement uko championnat yagendereye gera imbere niko bagenda barakina neza. Rero jewe muri rusange nivuga yuko vyagenze neza ikibanza turi munsi kibi cyane gose na cyane ugereranije naho twari turi
naho tugeze uyu munsi novuga ngo rero muri rusange ivyo byagenze neza. Ni yahe novuga ngo point clé yafashije Kenya kugira ngo bigende neza aho byagenze neza? Icadufashije kugira ngo bigende neza novuga ngo twashize hamwe abakinyi bifuza gukompoza equipe, bashobora gukompoza equipe bakagira ikintu kiri solide, kuko burya equipe y'abantu wanashima naho yobiye abantu babaye irashobora gutsinda abantu bagiye hamwe bakomeye mugabo badashoboye gukompoza equipe. Rero novuga ngo esprit d'équipe nico kintu nyamukuru twoba twarashoboye gushikako nka equipe, gukompoza equipe, gushira hamwe, tugashobora gusenyera ku mugozi umwe, tugashobora gukorera hamwe, tugafashanya haba muri attaque no muri defense. Novuga ngo niyo yabaye point fort y'iwacu kugira ngo dushobore kuronka ikibanza twaronse muri phase. Ego uno musi muriko mutegura gute phase retour? Phase retour nuko tuzi yuko phase retour tuyitegurira novuga cyane gose, twaragerageje n'ubu turacariko turagerageza kuraba ko kongeramwo abakinyi. Hariho uza yaramaze gutangura imyimenyerezo yitwa Patrick Ninahazwe batazira PDD yakinye mu mugwi wa Lezipo mu mwaka uheze. Rero novuga ngo n'abandi turiko turagerageza kwirenforcer kuko twarabonye ama faiblesse amwe twari dufise. Rero ubuye turiko turagerageza kuyarenforcer. Hama ikindi naco nuko turazi yuko ubuye bitazoba nko muri phase kuko turitezwe gusumba uko twari twitezwe bwa mbere. Kumbure turashaka kuba twanabonye n'ikibanza ciza kubera ko atari abantu benshi bari batwiteze, mugabo ubu siko bikiri, abantu benshi baratwiteze kandi bipfuza kuba mu kibanza twabayemo. Rero novuga ngo ubuye imigwi myinshi iriko iragerageza kwirenforcer, natwe ico turiko turakora no kugira ngo turonke maintain ikibanza twarimo, bishobotse tunegere n'imbere wanashima, ariko mu kongera k'abakinyi mu gukora davantage hama tugerageza dukosora amakosa n'ibintu twabonye bitagenze neza mu rukino kugira ngo tuvyameliore dushike kugeza bwiza. Mw'ivyo nyene vy'amahaforo nibaza ko si ibinyegezwa vyaravuzwe ko umukinyi yahoze mu gwa Remesha Cedric Sange ashaka kuza mu gwa Kene, bari mwabo mu kirondera cyane. Kubisanzwe twari twavyipfuje ariko ntivyashoboye gukunda kubw'imvo ziwe, yagize imvo zitandukanye zimubuza gushobora kuza muri iryo higanwa. Ntawe uzi ko muri hamwe twoshika muri playoff, ntawe uzi ko byoshobora gukunda, ariko pour l'instant ntazoshobora kubana natwe. Muganira ko tuzoronka izindi renfort na cane mu gisata c'abantu bakinira indani kugira ngo baze gufashanya n'abandi twari dusanzwe dufise kugira ngo tubandanye turi ku rugero rwiza, hama bishobotse tunongereko. Shampiyona izotangura ku munsi wa gatandatu. Tuvuze ko mu bakinyi bashasha umukinyi mushasha muzotangurana ni PDD gusa? Ego ni PDD wenyene pour l'instant muri izi match, ariko nibaza ko mu ndwi ikurikira tuzoba twongeye ko n'ubundi kugira ngo dushobore kuba turi miyo gusumba uko turi muri misi. Mu makuru nyene nuvuga ngo yo guhindagura imigwi n'imisi hari havuzwe amakuru bakunda kuvuga ngo urukurukuru niyo nkuru. Hari havuzwe ko mushobora kuba muko maronderwa mu gwa DYNAMO nk'umumenyereza mu gwa DYNAMO, mubivuga ko ayo makuru je nibaza ko atariyo kuko nta n'indongozi n'imwe y'umugwi wa DYNAMO rero twarigeze tuvugana kuri ico, kandi nibaza ko ni ikintu cari kigoye cyane kuko hagati muri saison biragoye. Ndacasa amasezerano n'umugwi wa Kenya kandi nibaza yuko nzobandanya gushika ndahegeje. Ubu abakunzi ba Kenya babandanye babona Kenya bitegure ko ndayabona Kenya iri kuraja kujya mu muvuduko ihejeje champion, ihejeje phase iri. Ndavyizeye cyane gose, ndavyizeye binakunze ko turushirizaho kubera by'ukuri ndazi yuko atari abantu benshi bari batwiteze kuri urwo rugezo, si abantu benshi bari batwiteze kuri urwo rugezo. Rero novuga ngo kuba twarabaye aho hantu, kuba twarabaye muri ico kibanza, nibaza yuko natwe ko turagerageza gushiramo ingufu nyinshi kugira ngo by'ukuri natwe ubwacu twirasire yuko ico kibanza tutakibayemo ku bw'igihamana cyangwa bwo gusamara kw'iyindi migwi, ariko natwe harimo ingufu ziwacu zari zagiyemo kugira ngo dushobore kubona ico kibanza. Ikibazo cyanyuma bandanya batwitega dushiramo ingufu, ko tuzoshiramo ingufu tukagerageza ku buryo nibirenze hajya kumbure dushaka kubikora hamwe byaba bishoboka. Ikibazo cyanyuma abantu benshi bamaze kubona baravye ingene Kenya yakiye Fazari, baravuga ko imaze kwasira ikibanza cyayo muri top 4. Mwebwe niko mubibona canke mubona ko bigikunda ko mukivamo neza? Sinobivuga gutyo kuko ntituri kure cyane gose y'indi migwi, nk'imigwi ya kane n'iya gatanu
tubasumbye ama victoire abiri gusa, tubasumbye no kuvuga ngo tubasumbye amanota abiri gusa. Amanota abiri muri basketball ni ikintu gito cyane gose. Rero novuga ngo nta kintu na kimwe kirakoreka, byose biracari byo gukorera. Nico gituma tudashobora kuvuga ngo turaryamye ngo twahejeje, ahubwo tugerageza uburyo dushiramo ingufu ku buryo tugerageza kuraba ko binakunze twogira vyiza gusumba ivyo dushobora kuba twaragize kugira ngo twasire ico kibanza nyene. Ariko ubundi novuga ngo nta kirakoreka na kimwe. Turamushimiye. Murakoze namwe. Tuve kuri Tana Park tugende hariya kuri kumugumya tuje mu mugwa Tigers naho twumvirize umucoach canke umumenyereza Olivier Ndagijimana Dumbo atubwira umugwa Tigers ngene biteguriye wahejeje kiba Fazare uri mu kibanza ca gatanu inyuma y'umugwa New Star. Twumve mbega nabo arafise icizere cyo kugaruka mu bibanza bine vya mbere. Uravye ma Fazare ngene twayikoze rero ntibishemeye gose cyangwa ngo bigire mugabo resultat twarazironse ari zatubabaje n'izindi twabonye ko twakoze neza mugabo muri phase retour two turaba ingene tuzokwigenza neza kugira turabe ko twoshika muri bane ba mbere. Turibaze ko twebwe tugiye gukora bishoboka kugira Tigers ije imbere nonere kibanza kuba phase retour Fazare twabaye mu kibanza ca gatanu so turabe ko muri phase retour tugerageza tukaba muri zine za mbere uko zine za mbere nizo muri playoff kandi izo playoff rero ni cya determina equipe ya mbere. Ibaze rero ko tugomba kugira ibishoboka byose tuje muri zo za mbere zine ama duhiganirwe n'igikombe. Yego imyiteguro yabaye myiza twaragiriza akanya ko kugira kwitegura muri periode bari bamaze iminsi duheje championnat Fazare. Hari na match duheruka kugira muri weekend turabe Makamba. Bibaze ko hari ikigwa twakuyemo tugerageze nka mu entraînement tukosore kugira phase retour utwo tunenge twabonye muri aya match twagize turabe ko twokosora kugira match ziriko ziraza tuzitegure dufise ishaka n'inguvu kugira phase retour tuyikine neza. Nibaza ko toba batari benshi kugira turabafise abatakinye hari n'abandi turaba ko tuzokongera ko mugabo twari tumaze iminsi tukinana ngaha anye batari kuri liste mugabo twari tubafise. Bibaze ko tuzobikora ko kugira championnat igende neza. Mu kibazo cyabaye muri Tigers cyari cyane nabo kuse barenze abo Jean Paul atigeze atari kuri fasi y'umunsi tuzomubona kuri nibaze ko ico kibazo twari ko turaciga hamwe na staff byose babona no muri Makamba twaragerageje kumushiramo. Nibaze ko staff izogerageza ingene tubigira kugira nawe ifazo turayikine kuko nawe nyene umva ari kuri liste yacu. Nibaze ko turaba mwanya tuvugane turaba amategeko na staff yacu tuvugane ingene nabone yoja muri championnat ya phase retour. Urafite ikizere muri RFM muri top 4 ishoboka. Ego ico twizero cyane ico tugenda tuvugana n'abakinyi yo shaka ryo determination ryo combativité tuyishiremo muri iyi phase kuko match ni menshi kandi match yose bose amakipe yose arashaka kuja muri zimwe za mbere. Ibaze rero ko natwe turi muri abo bashaka ko natwebwe nabo nyene niboza ko abakinyi nabo nyene bashaka kuja muri bane ba mbere. Murakoze namwe. Tuve kumugumya nkuko mwumvise ko Dumbo ivyaje kudushikiriza mu mugwa Tigers. Tuve kumugumya atwerekeze hariya kuri kumutangasi aho bita kwa Ntabona aho mugwa Remesha usanzwe ukorera inyimenyerezo yabo. Mu mugwa Remesha naho nyene inyimenyerezo barayirembeje. Navuze ko mu ntango n'umugwi ngo wa desevye abakunzi ba basket cyane bari bazi ko n'umugwi uzoza kurangiza muri banza bitatu vya mbere ariko ntibyaje kuba bishoboka ku ruhande rw'umugwi wa Remesha. Ntibyaje kuba bikunda baje kuba beza Fazare bari mu kibanza ca gatandatu nako atari kibanza ciza ku mugwi wa Remesha. Baje kuba batakaza abakinyi batari bake muri Fazare. Muri phase retour nta n'amarokritement menshi baje kugira kiretse umwe mu bakinyi bakomeye cyane bamaze gucana mu Burundi mu mugwi wa DYNAMO turamwibuka kwitwa Mwanjo yahora akina iganje mu cicaro ca mbere mu gihugu cy'u Rwanda. Uno musi bamaze kuba mushikana baza ko ni info nziza. Reka twumvirize bitagoye atubwire ibindi byinshi ku myiteguro y'umugwi wa Remesha muri kino gice ca kabiri cha ABL 2026. Nuko murategura phase retour igiye gutangura ku musi wa gatandatu. Imbere ko dushika muri phase retour muravye umugwi wa Remesha ingene wigenjeje muri Fazare mubona vyagenze gute kuri Remesha? Muri Fazare ni twagize ama resultat ameze neza
turi mu kibanza ca gatandatu, ni ikibanza kitadushimisha, hari utugorane twabaye, tukaba rero two dushaka kuzokosora muri phase retour kugira turabe yuko twoheza turi muri zine za mbere. Utugorane twabaye ku ruhande rw'abakinyi mu burongozi canke bo ingorane zabaye cyane mu kibuga, muga naho nyene n'inyuma y'ikibuga hari utwabaye, mugabo twose twarakosowe, cyane tutajanye n'ivyo mu kibuga, mugabo ibijanye n'ivyo mu kibuga ahanini twagize ingorane imwe, surtout turiko turakina n'ama ekipa akomakomeye, twarabonye yuko tuza gutsindwa ku kanyuma, hariho iminota ibiri n'inusu wasanga ariho dutsindiwe, kandi kuri do turakare ya match twaba dusanzwe turi imbere y'urukino. Aho rero twarabonye yuko duteza kugira kuranforsa côté physique, kugira turabe ko dushobora gutena les dernières minutes, pratiquement kuri Dynamo vyagenze uko, kuri Tigers vyagenze uko, kurunani baradusize muri 3e karta, mugabo 4e karta naho nyene mu minota ya nyuma warabona ko tutariko turaba efficace. Ni Makamba ibiheruka kuba twarakinye n'urunani turadomina presque tout le match, tuza gutsindwa iminota 2 ya nyuma. Urumva rero nivyo tugiye gukosora, nivyo turiko turakorera ko kugira turabe ko ari ico twohindura. Remesha ni equipe yaje muri championnat ifise novuga ngo ibice 70 birenga na 5 kwijana by'abakinyi bashasha muri ABL. Ivyo byo byarabakoze. Bo nivyo birimwo, aba bakinyi nyene twara dufise l'année passée bakina muri Yange, twaradugije abashika 10, urumva ni benshi baca baza guhamvya abandi bane bakera bari basanzwe bariyo, mugabo urumva rogro igizwe nabo bakinyi, mugani twavuga ngo nabakinyi ngo bavuba, baramaze 2 saisons bakina muri A. 2024 barakinye saison yabo ya mbere, barasubira bakina 2025, urumva barafise 2 saisons d'expérience. Sabakinyi uvuga ngo baracara abana, no muri izo match twagiye turatsindwa, hariho abakinyi bakomakomeye tutaba dufise, notamment ntuze nka Paulin, Derawari na Rudo, urumva mu bakera haba hasigayeyo nkuzeye nazo wenyene. Mugizo match zose twarazitena tugatsindwa ku kanyuma, hariko hakina abonyene rukavuga ngo abakinyi bavuga, urumva kuri jewe ntibakira bavuba, ubu baragize barakomeye. Mugabo rero ubonye kubera abakinyi bavuye muri blessure bapone barasura gukina, abaderaware na Rudolphe bientôt no musi aratangura entraînement, turibaza rero ko iyo ntuze iyo mélange, hariyo n'umukinyi mushasha wundi w'umupivo twaramfosheje yaze kudufasha, ndibaza yuko iyi phase retour tuzokwigenza neza kurusha. Ni biki tuzobona mu Remesha muri phase retour tutabonye muri phase retour? Muzobona Remesha ifise indi sura, kubera turibaza yuko atagukekeranya, turibaza yuko inkino hafi nka zose zizotsinda, kuko kanatsinda niyo objectif dufise kugira dushobore kuja muri Big 4. Twebwe rero tuzokorera cyane kuri iyo mpuze mélange cyane yabo bakera bari experimenté nka la jeunesse, mugabo nibaza mu minota ya nyuma igihe Amerika iratugora mu vyo gukorerako, hariho yuko abo bakera aribo bashobora gukina ijya minota ya nyuma igumi tugora, kubera aribo bafise experience. Rero turafise ukuntu tuzobijongera ku buryo ijya minota ya nyuma baza kuyikina bameze nk'abari frais, kuko turamaze kubona yuko mu minota ya nyuma usanga nabo nyene kubera bakina umwanya munini usanga basa nabarusha. Hamwe n'ivyo rero vyo kuranforsa physique turimo muzobona Remesha ifise indi sura. Twarabonye rero kutima magize ya Mwanjo asanzwe namenyereye novuga ngo ino championnat mu Burundi, murizeye ko afise icyo azoza gufasha mu Remesha, mbega nta yindi renfort tuzobona muri phase retour muri Remesha? Oya, nta yindi renfort iriho, niyo onye, kuko urumva duca tugira ntuze aba étranger 3, kuko ari abandi bakongomani 2 twadusanzwe dufise, nuyo mugabo urumva twashatse kuranforsa muri à l'intérieur, kubera abana ntuze Paulin arafise blessure kuri épaule, igoma ituma usanga ari ama match menshi atakinye. Urumva rero
uyu onye rero twaciye turamfosa ngaho muri iyo secteur asanzwe azihiganwa ryo ngaho yarakinye muri Dynamo muri championnat ya 2024 kandi n'umukinyi mwiza asanzwe akinirana n'umugwi serukiragihugu wa ntuze wa Cameroon haraheze imyaka 3-4 l'année passée yakina muri championnat yo mu Rwanda urumva n'umuntu amenyereye inkino afite experience turibaza yuko aporo yiwe izoba iri considerable kugira aze kwepora pole canke mu gihe atariho ashobore gukina. Turagushimiye. Ndabashimiye nanje. Ya tubandanye dutemerere n'indi migwi tugaruke hano kuri Terrain Park tuvuye kuri kwa ntabona ku Mutangasi tuje mu mugwi wa Rezipo murantunga. Muri Rezipo naho nyene nibaza ko ntibihagaze neza na buke buke ni Rezipo yatanguye fazare yatakaje abakinyi benshi abayitranje batari bake turibuka Jean Paul ava mu mugwi wa Rezipo aje mu mugwi wa Tigers ngo bitakunze ko akina umukinyi Erenge nawe nyene yagiye mu mugwi wa Tigers umukinyi Jonathan yagiye mu mugwi wa Tigers n'abandi benshi batandukanye baje ko batakaza ba PDD ni Rezipo byaje kubikora ko irangiza fazare iri mu kibanza c'icenda nibaza ko ari ikibanza kidashemeye na buke buke ku mugwi wa Rezipo. Reka twumvirize coach Josué Ndimugakiza atubwiye mbega baracafise icizere muri no phase retour twizere ko biragoye ariko biracashoboka tumumvirize coach Josué. Novuga ko ari deception no bwa mbere umugwi wa Rezipo kuva utangura mu cicaro ca mbere ushoye kuronka ikibanza kibi ca mbere kibanza c'icenda ni kibanza kibi nta numwe yo kiryohererwa ariko warabonye ko imigwi yasa nk'ingana wazubara gatoya hama asanga waguye mu kinogo kanaka ariko ntibirahera nibaza ko phase retour turayitegura kugira twikubita gashi turabe ko twokwegera imbere mu bibanza. Ni intensité y'ama-entraînement kongera ko umunsi umwe w'ama-entraînement travail individuel z'abakinyi bari baragabanije urumva le fait yo kumenga nta ba étranger bahari hariho negligence yagaragaye mu Barundi usanga baragabanya guheba baragabanya gukora umenga birorosha ariko wabonye ko ari imigwi ishobora gusipenika gutsinda imigwi ntiyagimukana wamenga murangana utsinda ugasanga yagutsinze nibaza ko kabaye akajya kuganiriza abakinyi turababwira yuko atagufina mu gose ama match yose ari final aho tugiye kongera ko re ni yongoga nizo nguvu nyinshi tugiye kongera ko mu entraînement tongera ko n'umunsi umwe hama tugakora n'ama travail ari double bisikura ama travail individuel cyangwa ama travail en groupe ego en atelier arashobora kuza nibaza ko mushobora kumenyeshwa ejo cyangwa hirya ejo ko validation des listes z'ama phase retour soba mercredi azoba ejo nibaza ko umukinyi mushobora kumenyeshwa jeudi cyangwa vendredi ego niyaboneka yacari banga nibaza ko nabakunzi beza ba Rezipo ko barazi ko umwaka wese turabaye umunezero twashobora kuba ba gatatu turashobora kuba ba champion b'akarere ka Afrika k'ibiyaga binini nibaza ko bo kwitega yuko tugarukanye inguvu tugiye tu rectifier tugerageze ibishoboka byose kugira ko twokwikubita gashi kugira tutere imbere tunguruza imbere mu bibanza. Twabonye umwaka uheze equipe ya Rezipo igaragaye ifise equipe ikomeye cyane cyane yo mu ntara y'Igitega ubwo muri faza imaze gukina naho ari umukinnyi umwe cyangwa babiri bavuye muri y'akagenda nibaza ko ni kibazo cyabaye cy'amarojisema sinzi ko mwabonye uko n'umugwi wa GYMKHANA bashobokira n'abakinyi badakwiye cyo kibazo cyabaye natwe muri equipe yacu umukinyi Miguel yarashitse carababara umukinyi w'Igitega muri Rezipo Gitega abo umukuru wiwe yitwa Mugisha Keri yashoboye gukina nawe nyene uko habaye ingorane ya rojisema turafise umukinyi yitwa Wembi Shaban yarashoboye gukina turafise umwana Miguel nawe nyene yarashoboye gukina turafise abana batanu ba academy ikintu ciza cyane ko Rezipo ifise academy yikorako nibaza ko muri phase retour ushobora kubona n'undi mukinyi umwe ashobora kwiyongereramo. Murakoze cyane. Ya duhereze muri hano nyene kuri Terrain Park mu mugwi wa GYMKHANA muri GYMKHANA nyene imyiteguro barayirembeje cyane ni umugwi wajeje fazare bari mu kibanza c'8 bari mu kacu 8 mu kibanza c'indwi hano muri fazare ya ABL ubona ko n'umugwi wa GYMKHANA aho kagabo navuga ngo ntabwo bitwaye nabi ntabwo bitwaye neza nibaza ko ni equipe y'agati n'agati igeno ritangwa twavanye na aho kagabo aratubwira ati twebwe target yacu si ugutwara igikombe nta tukeneye kuja muri championnat twerekane ingufu dufite kandi nabaza ko
baragerageje uko bashoboye reka atwumvirize nina ya GYMKHANA agize ikibazo bari baje kuba barokwita umukinyi mwiza witwa Mark Kabangu pivot barokwe mu DYNAMO ntivyakunda ko akina kubera aho gisoma abakinyi navyo nyene biri mu bintu bivuga ngo byagoranye cyane muri basketball muri fazari hano mu Burundi reka twumvirize coach aho atubwire uko bariko baritegura turakomeye ko murategura phase retour ya ABL muri rusange umugwi wa GYMKHANA mubona fazari yagenze gute muri apresiye ngene byagenze cyane muri rusange turashima ingene byagenze twaje mu mugwi turawukoresha imyimenyerezo uko byagenze mwabonye uko abakinyi batari ikirenga gose mugabo twaragerageje amamaci ingene tuyakina usanga turatsindwa iminota ya nyuma kubera ata abakinyi benshi twari dufise mugabo abakinyi bari bahari twarashoboye kubakoresha ibikenewe kugira ngo bashobore kwigenza neza muri fazari. Ego hari abakinyi twabonye batashoboye gukina muri fazari Kabangu Mark no musi uzomura muri fazari tu twari dufise abakinyi batashoboye gukina muri faze ale kumvo z'amategeko ya federation mugabo nibaza yuko carakemuwe muri faze retour bazokina n'abandi batari bwaje kuri liste ngira bashobora bazojayo kugira ngo bashobore kwitabira igana rya faze retour. Twabonye muri match zo hagati na hagati muri fazari zari wana ko ni GYMKHANA yari ifise nivo nziza mugabo mu nkino za nyuma hari ukuntu novuga ngo nivagiye iragabanuka buke twabonye mutsindwa difference itari nto n'umugwi wa Reme wa Kerne inkino za nyuma nazo tagenze neza muri GYMKHANA byavuye kuki uvuze yuko twatsinzwe byinshi yari nka 10 na bingahe gusa nibyo nababwiye twari dufite abakinyi bake bitanga ugasanga bararuha ugasanga entraînement baraza basiba gato kugira baruhuke twari dufite abakinyi bake bitanga mugabo ubu nibaza muri phase retour tuba dufite abakinyi bakwiye bashobora kugira ama remplacement meza ku buryo ndizere yuko muri phase retour GYMKHANA izoba yifashe neza kuruta fazare. Ego nibaza ko hari abakinyi bashaka tuzobona tutabonye muri fazare turetse Mark Kabangu dusanzwe tuzi abandi hari abashaka tuzobona n'abandi bo ngaha nyene bashobora kuranforsa kugira ngo tugire effectif ikwiye. Phase retour twari dufise effectif y'abantu 12 umva gacha bigorana ingene umuntu agirisha entraînement amamaci bararuha mugabo nibaza yuko phase retour zo dufisha abakinyi bakwiye twarondeye hirya no hino kugira ngo baje gusahiriza umugwi kandi ikindi nuko muri akora ama poste twari dukenye turashobora kuronka abakinyi bashobora kuyakina equipe ikatera imbere muri phase retour azoba ari ubudasa bwa fazari na phase retour muri GYMKHANA. Donc abakunzi ba GYMKHANA bitege inkino nziza muri phase retour n'intsinzi. Turagushimiye. Ndabashimiye nanje. Nuko naza ko mwumvise ngene canke mwibone ngene imigwi iri kuritegura muri ibyo abamenyereza bemereye abakunzi b'imigwi yabo nibaze ko ukuva ku munsi wa gatanu twatangura gusubira ku munezero udasanzwe dusubire twibukanye ingene ihiganwa ryaheze muri ifazare n'umugwi w'urunani wari mu kanya ca mbere mu mugwi ca kabiri ari umugwi wa DYNAMO ikibanza ca gatatu ari umugwi wa KERN New Star mu kanya ca kane Tigers mu kanya ca gatanu Remesha mu kibanza ca gatandatu GYMKHANA mu kibanza c'indwi Aigle Noir mu kanya c'umunani umugwi mu kanya c'icenda ari umugwi wa Rezipo mu kanya c'icumi umugwi wa Young Eagles Real Team mu kanya c'icumi na rimwe na Muzinga mu kibanza c'icumi na kabiri nuko naha tugarukije ikiganiro cacu mugire aho muba mubahwe nawe utaha.